Mwiriwe nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza aho murereye hose hirya no hino ku isi ndabahaye ikaze mwese aho tugiye kurabira hamwe idonido ry'amakuru akomeye cyane amakuru yihuta akomeje kugenda aravugwa cyane aragaruka ku bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze mwese rero by'umwihariko abatwumviriza nga kuri no mbonesha kure yacu ari nayo ya Nyaburundu News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho aravugwa hirya no hino ku isi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini. Turi kuri wa kabiri kwigenekerezo by'umwihariko ya 22 igitugu 2024 dore ingingo nkuru tugiye kugaruka rero ngaha muri kino kiganiro cyacu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Nga mu gihugu c'u Burundi uyu munsi hatanguye ibikorwa bigiye bitandukanye byo kwibaruza canga se byo kubarura abari kuriwe kuzotora nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Imigambwe higiye itandukanye itavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'umugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD bose by'umwihariko barakomeza kugenda barasaba abanywanyi babo ko by'umwihariko bojya bo kwinjira mu bikorwa by'amatora mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko babashe kuzitorera abayobozi babo nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke aradusomera. Icyakora imigambwe igiye itandukanye by'umwihariko idahuje ibyiyumviro n'uri ku butegetsi yiganjemo ikomakomeye cyane irimo nka CNL, Sawanya Frodebu ndetse n'indi migambwe igiye itandukanye biravuga ko by'umwihariko igifise impungenge kubigendanye n'umutekano wayo nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Nga mu gihugu c'u Burundi by'umwihariko barafise impungenge kubigendanye n'umutekano usibye abansi b'igihugu bahamaze imisi haribonekeza imenyetso by'uko bashobora kuzotera igihugu c'u Burundi mu bikorwa bigendanye n'amatora. Amakuru yihuta adafise ivumbi arerekana yuko by'umwihariko n'abasanzwe arugwaruka rubarizwa mu mugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD by'umwihariko hakomeje kugenda haribonekeza ibihe bidasanzwe by'umwihariko biriko birerekana ndetse bikaba biriko binagaragaza neza yuko by'umwihariko iyi migambwe yindi itavuga rumwe n'ubutegetsi ikomeje kugenda irahura n'ibibazo bikomakomeye cyane nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Icyakora by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradushikira turaza no kugenda turanibandaho muri kino kiganiro cy'uno mwanya nuko Pierre Nkurikiye asanzwe aravugira ubushikiranganje bwo hagati iterambere rusange n'umutekano ahejeje gutangaza ko by'umwihariko guhera no munsi iki gikorwa cyotanguye ibikorwa bigendanye no gukaza umutekano bikomeye ndetse binakomeje nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi ndetse gushika ubu ngubu by'umwihariko amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira nuko inzego zibijejwe cyangwa inzego z'umutekano ziriko ziracungera umutekano ariko harabera ivyo bikorwa ndetse abatari bakeya bakaba bashimangira ndetse bagaragaza ko by'umwihariko umutekano ugiye gucungwa neza ndetse by'umwihariko ugiye kongererwamo ingufu mu rwego rwo kugira ngo bibashe kuba byogenda neza nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Nga mu Burundi harakomeje kugenda ibonekeza ibibazo bigiye bitandukanye cyane mu mitegurire y'aya matora. Icyakora by'umwihariko abanyagihugu benshi bongeye kugenda bishimira by'umwihariko uburyo Honorable Agatogwasa yongeye gukangurira abanywanyi biwe kubingirira ikizere bakamutora mu nyuma y'iko yakomeje kugenda aragaragaza ishaka ndetse aranerekana neza yuko by'umwihariko yiteguye by'umwihariko kuzitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Abanyagihugu benshi ntibajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwihariko bazotora uyu mutama Honorable Agatogwasa mu gihe bavuga ko intwaro ya Evariste Ndayishimiye yananiwe kuba yogira ibyikemura nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Mu nyuma y'uko nkubabwiye yuko ku munsi w'ejo rero by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aragaragara cyangwa se amakuru akomeza kugenda aradusomera yerekanaga neza yuko abasoda bashika muri batanu bari bambaye by'umwihariko impuzankano y'igisoda c'u Burundi n'abandi babiri bari bambaye impuzankano y'igisoda ca Kongo rero baje kugenda baratorwa. By'umwihariko biravuga ko abo basoda abari basanzwe by'umwihariko barabarizwa ku butaka bwa Kongo ariko bakanga kugwana nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira ndetse by'umwihariko bakaza gufata icyemezo cyo gutaha ariko by'umwihariko abajejwe umutekano bakibimenya bakaba baraje kugenda barabicira ngaho mu shamba rya Kibira mu rwego rwo kugira ngo batagenda barabwira abandi cyangwa se baratanga amakuru y'ibiko birabera ku butaka bwa Kongo. Ubu ku butaka bwa Kongo twavuga ko ruriko rurakinga babiri mu gihe intambara ikomeje kugenda iravuza ubuhuha. By'umwihariko amakuru aravuga ko intambara zabaye ku cyumweru ndetse no ku munsi w'ejo wa mbere
by'umwihariko zongeye guhitana abatari bakeya. Ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'abafatanyabikorwa babo barimo n'ingabo z'u Burundi biravuga ko bagerageje kwishubiza ibice bigiye bitandukanye umuhari wa M23 wari waramaze kugenda urafata nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Icyakora nubwo bihagaze bityo ku ruhande rw'umuhari wa M23 ntacyo baratangaza ku bigendanye n'ayo makuru nimba ariyo canga se niba atariyo. Gushika ubu ngubu rero turakomeza kugenda turakurikiranira cyangwa se turarebera hamwe ibikomeje kugenda biravugwa. Turagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa haba mu burasirazuba bwo hagati ndetse no hirya no hino ku isi mu gihugu ca Ukraine ndetse n'Uburusiya ibikomeje kugenda biravugwa n'imiripuko by'umwihariko ni ibitero bikomakomeye cyane bikomeje kugenda biravuza ubuhuha. Ndabahaye ikaze mwese, ndabahaye mwiriwe bigendanye naho muherereye hose ku isi abatwumviriza nyine nga kuri Burundi News TV mbonesha kure yacu ana ya Burundi News TV ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta agezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze abatwumviriza nga mu karere k'ibiyaga binini, abatwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese turabahaye ikaze. Nimba ubwa mbere senga rero tuyonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe 5 kuri 5 mu makuru n'ibiganiro tubandanya kugenda turabashikiriza. Tuyatangurire nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mu gihe himirijwe amatora nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, amatora agomba gutangura umwaka uheze, umwaka utaha 2025 gushika 2027, by'umwihariko abasanzwe rahagarariye by'umwihariko imigambwe igiye itandukanye yaba uri ku butegetsi ndetse n'indi itari ku butegetsi barakomeza kugenda barasaba by'umwihariko ababayoboka cyangwa abayoboka imigambwe yabo ko botangura ibikorwa byo kujya botangura ibikorwa bigendanye by'umwihariko no kujya kwiyandukuza kugira ngo bazabashe by'umwihariko kwinjira mu matora nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. By'umwihariko rero nubwo hakomeje kugenda hibonekeza ibihe bidasanzwe, bamwe bavuga ko bashobora kuzagorwa n'ibibazo bigendanye n'umutekano muke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke aradusomera, ndetse hakibonekeza ibibazo bigendanye no gutera ubwoba abanywanyi b'iyindi migambwe itaruri ku butegetsi. Barakomeza kugenda bagaragaza ko amatora nubwo yemerejwe biteguye kwinjiramo ariko bafise impungenge z'umutekano wabo. Uyu munsi by'umwihariko kwa kabiri kwigerekerezo ya 22 gitugutu 2024 amakuru yihuta adafise ivumbi arakomeza kugenda aradushika canke akomeza kugenda aradusomera, akaba ariko yerekana ndetse aranasaba by'umwihariko hakaba ariko haraba by'umwihariko umuhango cyangwa se ibikorwa bigendanye no kwandika by'umwihariko bamwe mu bantu bazaba barekuriwe gutora. Everest Ndayishimiye biravuga ko rero by'umwihariko akomeje kugenda aracungira hafi ibikorwa bigendanye no banywanyi bayo ku mutama Honorable Agathon Rwasa. Icyakora amakuru yihuta nuko uyu Honorable Agathon Rwasa ariko ndetse yamaze gukomeza gusaba abanywanyi biwe by'umwihariko bamuyoboka kuba botangura kwitoreza botangura kwiyandukuza. Mu gihe imigambwe igiye itandukanye irimo nka Sawanya Frodebu ndetse n'indi migambwe igiye itandukanye ikomeje kugenda iragaragaza impungenge z'umutekano w'abanywanyi bayo, mu gihe bamwe bakomeje kugenda baranyuruzwa abandi bakakomeje kugenda barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, bamwe baragandagurwa. Amakuru yihuta adafise vumba aravuga ko uvugira ubushikiranganje bwo hagati iterambere rusange ndetse n'umutekano Pierre Nkurikiye ahejeje by'umwihariko gutangaza ko guhera no munsi watanguye igikorwa cyo kwandika by'umwihariko kizasozanya n'uku kwezi kwa gitugutu 2024 abazitabira amatora umutekano ari wose, haba mu bice ibyo byose by'igihugu, haba hariko harakorerwa ibyo bikorwa ndetse n'ahandi by'umwihariko hashobora kubaho kwibonekeza umutekano muke. Biravuga ko by'umwihariko mu nyuma y'iko Redi Tabara iherutse guhatwa umuriro ndetse inzego z'umutekano z'u Burundi zikaba zigaragaza ko by'umwihariko uyu muhari ushaka kwisuganya n'abandi bansi b'igihugu, ubu by'umwihariko imipaka yakajijweho umutekano ndetse n'ahandi hose hashoboka umutekano ukaba ukomeje kugenda urakazwa. Ngaha mu gihugu c'u Burundi by'umwihariko ku munsi w'ejo ubwo hibukagwa igandagurwa rya Melchior Ndadaye yahoze arongoye igihugu c'u Burundi, hari n'abandi bagandaguwe ndetse abandi bakanyuruzwa by'umwihariko nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera.
kuri igenekerezo ya 2021 gitugutu nyine umwaka wa 2024. Imyaka itandatu by'umwihariko yari irangiye ku munsi w'ejo Jonas Mugara yari umukuru w'umugambwe FRN muri komine Gisagara afashwe n'iperereza mu nyuma aburwa irengero ku igenekerezo 21 gitugutu umwaka wa 2018. Jonas yari yiriwe by'umwihariko ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo aho yagiye kurangura rero ibidandazwa kuko rero yari asanzwe afise ibutike mu Gisagara hageze gutaha ageze mu cenda juru by'umwihariko Jonas yarafashwe n'imbonerakure ziramuhagarika bikomeye cyane imbere ya musenateri w'icyo gihe by'umwihariko Beatrice Nibaruta. Haciye akanya wari umukuru w'iperereza mu ntara ya Cankuzo icyo gihe yari Bonaventure Niyonkuru aba arahagaze bamushikiriza Jonas Mugara n'umushoferi wiwe by'umwihariko agenda ajyanye n'ipikipiki ya Jonas. Guhera icyo gihe ntawe urasubira gukubita ijico Jonas Mugara. Imyaka 6 iraheze Bonaventure Niyonkuru atavuze iyo yashyize uyu mugabo. Haraheze imyaka 9 kandi by'umwihariko abasore babiri Emmanuel Kamana batazira Emma ndetse na Clovis Ntukamazina batazira Ndomo rero bafashwe n'igipolisi mu nyuma baca baraburwa irengero nabwo ari kwigenekerezo 21 gitugutu 2015. Aba bahungu babiri bari mu kibido aho rero Emmanuel Kamana yari aherutse kwimukira baricaye by'umwihariko na bagenzi babo babiri bari barasangira agacupa barabira hamwe rero ireresi by'umwihariko buteguye kugoroba umugenzi wabo yitwa Begine Mbanzandore arasohoka aca akurikirwa n'uwundi mugenzi agiye kugura by'umwihariko itabi kwibarabara. Ako kanya nyine abapolisi benshi bari bafise ibigwanisho bikomakomeye cyane barongowe na komisaria Adezire Uwamahoro bakaba by'umwihariko babashwanye mu by'umwihariko barabafata guhera uwo munsi ataburasubira gukubita ijisho abo bantu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Yaba uwo Emma yaba Emmanuel Kamana batazira Emma ndetse na Clovis Ntukamazina batazira Ndomo, abo basore bose by'umwihariko baravuka Musaga kandi by'umwihariko n'abanywanyi bo mugambwe MCD. Mu nyuma havuzwe ko rero bo barafungiwe ku rugo rwa General Agemi Bunyoni atawuzi amaherezo yabo. Imyaka 9 irarumanye ata muntu numwe azi iyo baherereye. Muri kino gihugu cacu c'u Burundi by'umwihariko barakomeza kugenda basaba intwaro ya Evariste Ndayishimiye kwitandukanya n'izindi mu nyuma y'uko bavuga ko iyi ntwaro ya Evariste Ndayishimiye ikomeje kugenda irarangwa n'ibihe bidasanzwe ndetse bakaba ariko baragaragaza banerekana neza ko Evariste Ndayishimiye by'umwihariko natagira icyo akora mu kuvugurura imiyoborere yiwe ibintu bizaca biragenda nabi ndetse bizogurana yuko abanyagihugu bokongera kumwizera bakaba by'umwihariko bamuhereza amajwi mu matora yimirijwe mu gihe kiri imbere nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Mu nyuma y'ingwano zabaye by'umwihariko ku cyumweru cyangwa se kwa Mungu hari kwigerekereza 20 gitugutu 2024 abasoda b'u Burundi bari kumwe n'abazarendo n'ingabo z'u Burundi n'abandi basoda bagiye batandukanye by'umwihariko barinjiye mu bice bisanzwe biragenzurwa n'umwari wa M23 ariko M23 yaje kugenda irabarusha imbaraga ndetse by'umwihariko ibarusha ingufu mu buryo bwose bishoboka ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ko abasoda b'u Burundi bamwe baje kugenda barafata ingingo yo gutamu nyuma y'uko bari barokotse by'umwihariko uwo muriro w'amasasu mu nyuma y'uko umwari wa M23 wari wabahagurukiye ku buryo bukomakomeye cyane. Icyo gihe hanavuzwe yuko by'umwihariko uyu mwari wa M23 by'umwihariko byaje no kurangira wigaruriye igice cya territoire ya Warikare nk'uko amakuru yama aradushikira. Kugeza ubu ngo rero ku munsi w'ejo nibwo nababwiye yuko abasoda bashika muri 5 bari bambaye impuzankano y'igisoda c'u Burundi basanzwe ibiziga byabo hafi mu ishamba rya Kibira asanzwe ari urugabano rurahuza igihugu c'u Burundi ndetse na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradushikira cangi akomeza kugenda aradusumira yavugaga ko rero nabandi basoda by'umwihariko yavugaga ko nabandi basoda bashika kuri 2 bambaye impuzankano y'igisoda ca Kongo nabo bari kumwe nabo ngabo. Icyakora hari bajijwe ko ari arabo mu yindi mihari gitandukanye isanzwe irabarizwa nga mu shamba rya Kibira ariko amakuru adafise ivumbi yaje kugenda aradushikira canga aradusumira
yagaragazaga neza yuko by'umwihariko abo basoda ari bamwe mu basanzwe bari bararungitswe ku butaka bwa Kongo mu bigendanye no kurwana, ariko kugeza ubu ngubu amakuru adushikira akaba ari bamwe mu bari bafashe ingingo yo kwiyemeza gutaha. Icyakora amakuru akomeza kugenda adushikira nuko bamwe rero mu bayobozi cyangwa mu ndongozi zabo zarabakurikiye, mu nyuma yo kubakurikira rero ziza kugenda zirabarasa hanyuma zibajugunya ngaho mu ishamba ry'ikibira. Abarundi barakomeza kugenda baratabaza bavuga ko rero babangamiwe n'ibikorwa bigiye bitandukanye bikomeza kugenda birakorerwa nga ku butaka bwa Kongo, aho by'umwihariko bakomeza gushorwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, bigatuma Urundi butakaza abasoda benshi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero abatari bakeya barakomeza kugenda biyamira bavuga ko iriko birakorwa cange se iriko birakorwa n'ubuyobozi bw'u Burundi ndetse no muri Kongo ari ibintu biteye ubwoba. Mu gihe by'umwihariko kandi Red Tabara iherutse guhatwa umuriro ndetse no gukubitwa ngaha by'umwihariko mu Mibunda muri Kivu y'Amajyepfo, bikavuga ko yahunze. Amakuru adafite ivumbi akomeza kugenda aradushikira, aravuga ko Red Tabara yaje kongera kwisuganya ku buryo bukomeye cyane, ku buryo ngo ishobora kugarukana umujinya nk'uko byama biradushikira cyangwa se nk'uko biriko biratangazwa. Amakuru rero by'umwihariko araturuka muri Kivu y'Amajyepfo ku mvo z'abanyagihugu bahatuye, aravuga ko bafite amakuru atari ivumbi ko Red Tabara irimo kugenda yisuganya mu nyuma y'uko abarwanyi bayo bari bamaze kugenda baratatana nk'uko amakuru akomeza kugenda agaragaza, ariko bakaba bongeye kugenda bihuriza hamwe nk'uko amakuru akomeza kugenda by'umwihariko nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradushikira aravuga ko Red Tabara n'abasanzwe barayifasha ngo bashobora gutegura ibitero bikomakomeye cyane bishobora kwibasira igihugu cy'u Burundi, nubwo Burundi bukomeza kugenda bugaragaza ko by'umwihariko buriko buracungera umutekano ku buryo bukomakomeye cyane, haba ku mipaka ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Amakuru atafise ivumbi akomeza kugenda aradushikira cange aradusumira, ariko arerekana ndetse akanagaragaza neza yuko by'umwihariko inzego zibijejwe nga muri Red Tabara ziriko zirashaka ubufasha hirya no hino mu rwego rwo kugira ngo zihimure ku gihugu cy'u Burundi. Biravuga ko u Burundi na Kongo ndetse by'umwihariko na Mai Mai ya Kutumba ndetse na FDL baherutse gukorera amateka ndetse n'ubufindo kuri uyu muhari, maze bakawahata umuriro koko bakawerukana mu birindiro byabo, ndetse ubu ngubu bakaba bamaze imisi bari barahungiye by'umwihariko mu mashamba nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Icakora by'umwihariko biravuga ko Red Tabara yongeye kugerageza kwisuganya ndetse ngo ikaba ishobora kuzakora agashya mu gihe kidatinze, ariko kandi aya namwe makuru turavana ku banyagihugu batuye muri ibyo bice by'umwihariko bakaba bavuga ko bamaze imisi barabona abandi basoda bashasha batazi iyo bariko barava. Ingabo za Ukraine zihanganye n'Uburusiya by'umwihariko ziri kuba nkeya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abasirikare ba Ukraine bahanganye by'umwihariko n'abo Burusiya bagaragaje by'umwihariko impungenge z'uko ubuke bwabo bushobora gutuma rero bakomeza kwambugwa ibice byinshi cyane bariko baragenzura nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Ni amakuru bahaye rero abanyamakuru b'ikimenyesha makuru Ela Parsi cyo muri Espagne, ubwo rero bari basuye ku mirongo y'imbere ku rugamba mu gace ka Krikove garereye mu ntara ya Donetsk nk'uko amakuru yama aradushikira. Umwe mu bagize itsinda rya Ministeri y'Ingabo rijejwe rero itumatumanako ryagiye muri aka gace rero ryarasobanuye ko ikibazo Ukraine ifise atari cyo kubura intwaro, ahubwo by'umwihariko ari icy'abasirikare by'umwihariko badahigije nk'uko amakuru akomeza aradusomera. Yaragize ati ikibazo si intwaro ni abantu, nta muntu ushaka kujya rero mu gisirikare by'umwihariko za brigade zitubwira ko rero zidashobora gusimburwa, barananiwe vuba ngaha by'umwihariko nta bantu baza bararwana nk'uko biriko biratugeraho. Abasirikare bavuganye n'abamenyesha makuru barasobanuye ko impamvu bari kuva mu bice by'umwihariko bari barafashe ari uko by'umwihariko badasimbuzwa ngo baruhuke, kandi by'umwihariko ngo ibyo byatumye bacika intege nk'uko byama biradushikira. Umwe muri abo yaragize ati impamvu dusubira inyuma ni ukubera ko by'umwihariko tudasimbuzwa, ntabwo by'umwihariko turuhuka, twaracitse intege, twarananiwe ku buryo bukomakomeye cyane. Umusirikare witwa Yevgense by'umwihariko Sharbonova ukorera muri brigade
brigade ya 46 y'ingabo zirwanira mu kirere yarasobanuye ko mu mwaka wa mbere w'ingwano abasirikari basimbuzwaga nyuma y'imisi ine ariko ngo ubu ngubu basigaye bageza mu mezi atatu yose batarasimbuzwa. Intambara ya Ukraine n'Uburusiya rero yaratanguye muri Gashyana 2022. Perezida Vladimir Putin yemeza ko byibuze buri kwezi Ukraine itakaza abasirikari bashika ku bihumbi 50 nkuko byama biradushikira canga nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko nubwo bihagaze bitya cyangwa se nubwo amakuru akomeza kugenda aradusomera ku ruhande rw'Uburusiya nabo ku ruhande bw'Uburusiya rero nabo baratakaza umubare munini w'abasoda. Ku ruhande rw'Uburusiya rero biravugwa ko ibyaro bigiye bitandukanye bigenda birakogwamo abanyagihugu bakaza bakinjizwa mu gisoda nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa aradusomera, ndetse by'umwihariko bagashukishwa ko bagiye kuronswa akazi ndetse k'umushahara munini cyane. Bivugwa ko kandi bahabwa n'amakontra ariko bagatungurwa nuko bagiye kujyanwa mu gisoda nkuko amakuru yama aradushikira cyangwa aradusomera. Ikigaragaza neza ariko rero Uburusiya nabwo busa naho bukomerewe muri iyi ngwano nuko Perezida Vladimir Zelensky arongoye igihugu ca Ukraine aherutse gutangaza ko hari abasoda bariko barava muri Korea bariko barava by'umwihariko hari amakuru akomeza kugenda aravuga ko hari amakuru akomeza kugenda avuga ko hari abasoda bo kwa Kim Jong Un bakomeje kugenda baraza muri kino gihugu c'Uburusiya gukora nk'abacanshuro, mu gihe abandi bacanshuro bari bararungitswe mu bice bigiye bitandukanye nga mu karere k'ibiyaga binini baturutse by'umwihariko muri Wagner Group nk'abari bari muri Burkina Faso baherutse by'umwihariko guhamagarwa abashika mu majana 200 kugira ngo basubire ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi byabaye ubwo igihugu ca Ukraine cyari kimaze kwinjira mu karere ka Kursk gasanzwe karahana imbibi n'igihugu c'Uburusiya nyene, aho urugamba rwari rukomeye ndetse rukomeje kugenda runafata indi ntera. Aba basoda kandi nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa aba bacanshuro baba abaherereye by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye haba abaherereye muri Repubulika ya Centrafrica, haba abaherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye ngaho muri ibyo bice nyine, haba muri Burkina Faso ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba akomeza kugenda yerekana neza yuko by'umwihariko abo bacanshuro aho baherereye bagenda barashuka urwaruka rugiye rutandukanye barwizeza ko bagiye kuruhereza akazi cyangwa se ururi mu bibazo nk'abafunzwe, bakaba bariko barafatwa bakarongikwa i Moscow mu gihugu c'Uburusiya bakajya kwitoza bakarongikwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, bigendanye n'ubuke bw'abasoda bakomeje kugenda baribonekeza nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Haba ku ruhande rw'Uburusiya ndetse no ku ruhande rwa Ukraine ntibatangaza neza ibitigiri by'abasoda bariko baraburirwa muri izi ngwano. Icyakora Perezida Vladimir Zelensky arakomeza kugenda arasaba yuko yakwemererwa guhabwa intwaro z'ubumara by'umwihariko cyangwa se intwaro za kirimbuzi mu rwego rwo kugira ngo abashe kuraba uburyo yahangana n'iterabwoba ry'Abarusiya, ariko kandi akavuga ko mu gihe ibyo ngibyo bidashoboka yakwinjizwa mu muryango wa NATO. Ibi byose muri izo ngingo ebyiri nta na kimwe Uburusiya bwemera, bukaba buvuga ko budashobora kuzemera ko iki gihugu gitunga intwaro kirimbuzi, cyangwa se by'umwihariko bakaba bavuga ko badashobora kwemera yuko bo kwinjirwa mu muryango wa NATO. Ibihugu birimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika byarabuze icyo bucana n'ayo bamera, bakaba bakomeza kugenda bagaragaza impungenge ko mu gihe Ukraine yakwemererwa gutunga izo ntwaro bishobora kuzobyara intambara ikomakomeye cyane nkuko byama biradushikira cyangwa biradusumira. Ubu rero intambara irakomeje, ariko abasirikare barakomeje kugenda baba ikibazo, aho hari abatakemera ndetse n'abashaka kwinjira mu gisoda nkuko amakuru yama aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusomera. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko Perezida Vladimir Zelensky arakomeza kugenda arasaba ubufasha hirya no hino, asaba yuko by'umwihariko yohabwa imbaraga mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yohangana n'ibyo bikorwa bigiye bitandukanye by'iterabwoba. Ndabashimiye abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza muherereye hirya no hino ku isi. Dusubire mu masaha ari imbere turabire hamwe andi makuru agezweho akomeje kugenda aravugwa.